izi ndirimbo rero zo mwiduga zari indirimbo abisirayeli ngo bakunda kuririmba bari mu rugendo baduze baja i Yerusalemu. Hanyuma muri kuno kuririmba kwabo rero twabonye havuga ngo abisirayeli bose nibavuge bati iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, ca gihe abansi baduhagurukira baba baratuyongobeje tukibona Imana yacu nihimbazwe. Ca gihe twari tugize ibibazo, ca gihe twari duhanzwe n'amahanga, ca gihe twari dufise ingorane, ca gihe twari mu kajembegeti. Aba ariko abisirayeli bose bavuga, ata n'umwe avuyemwo. Aba ariko abisirayeli bavuga ati yaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, ca gihe abaturwanya baduhagurukira, kiriya gihe nitwihumurize. Ca gihe abasi bari batuhagurukiye baba baratuyongobeje tukibona. Intumbero y'ibikugwanya, intumbero y'abakuroze, intumbero y'abamaze iminsi bakinda ku nzu yawe, intumbero y'ibibazo biguhanze, intumbero y'abakugwanya, intumbero y'ibikwankiriza kugira ngo ntihagire ico ushikako, intumbero yabyo ni ukugira ngo biguhitane. Ariko mugabo, kubera ko uhoraho akiri mu ruhande rwawe, niyo mpamvu ugihumeka, niyo mpamvu ugihekenya kumbati bigakunda, niyo mpamvu bigikunda kwa gafanu karose ukanwa, niyo mpamvu bigikunda kuririmba, niyo mpamvu utaritwa umuhisi, niyo mpamvu ugihumeka umwuka w'abakiriho, kubera yuko uhoraho yashishikaye kuba mu ruhande rwawe. Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi ikaze muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, aho dufite ijambo ry'Imana tugomba gusangira. Ariko tutarasangira iryo jambo ry'Imana, reka tubanze dusenge twiragize Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro, hanyuma tubone kubasangiza ijambo ry'Imana dufite mu mutima. Kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi dusenga Imana. Uhoraho Mana nyina amahoro, turagushimiye cyane, turagukengurukiye twemereye gusubira kubonana na bano bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo runo mwaka. Nubihere gushimwa n'icyubahiro. Turaguhaye kaze rero ngo ubane natwe. Umuntu wese agiye gukurikirana ino video, umuntu wese agiye gukurikirana kino kiganiro, numugirire neza, numwireke, nubane nawe, numubere Imana, numubere byose, kandi numwigisha uciye muri kino kiganiro. Izina ryawe gera Kristo Yesu tusabe tubyizeye, amen. Nuko rero nkuko twabivuze, reka dusange ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo c'Amazaburi, dusoma mu gice c'ijana na 24, tuca tugisoma cose. Dusome duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo w'8, kubera kigizwe n'imirongo 8. Avuga ngo indanze y'amajambo cyangwa se ijambo ry'umutwe rivuga ngo indirimbo yo mwiduga ni ya Dawidi. Iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, nabe ariko abisirayeli bavuga none. Iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, hamwe abansi badukurira hasi baba baratuyongobeje tukibona. Hamwe uburake bwabo bwarurumba kuri twebwe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yararenze ku bugingo bwacu, amazi asuriranya aba yararenze ku bugingo bwacu. Uhoraho ashemagizwe, atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi, umutego uracitse, natwe tuvamwo turarokoka. Umurongo wa nyuma ariwo murongo w'8 uvuga ngo ugutabagwa kwacu kubonerwa mu izina ry'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, nta n'amajambo dusomye muri kino gitabo c'Amazaburi, kandi aya majambo yose dusomye
nipfuza mu mutima ko twovugana ku ijambo rivuga ngo uhoraho yarahabaye, canke mu yandi majambo tuvuge ngo Imana yarahabaye. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Nano majambo dusomye nuko tumaze kuyasoma kandi tumaze kuyumva, tuyasomye muri kino gitabo c'amazaburi. Iki gitabo c'amazaburi naco kigizwe ahanini n'indirimbo zagiye ziririmbwa n'Abisirayeli muri kahise k'ihanga rya Isirayeli. Hanyuma kandi igitabo c'amazaburi ndagikunda kuko n'igitabo umuntu wese bivanye n'ibihe yoba arimwo mu buzima bwiwe bwa misi yose, bivanye n'intambara yoba ariko aracamwo, bivanye n'ico akeneye ku Mana, umuntu wese yiravye muri ano majambo yanditswe mu mazaburi ashobora kuronkamwo imfashanyo, ashobora kuronka igifasha ubugingo bwiwe, ashobora kuronka igihembura ubugingo bw'Imana yacu nihimbazwa. Hariho umwanditsi wiwe mbere yitwa Calve yavuze ngo igitabo c'amazaburi akigereranya n'icirore. Mwese murazi icirore? Icirore umuntu wese yaba uwirabura, yaba ufise inzobe, yaba uko yoba ari kose, yaba ico ari cose, yaba uhambaye, yaba woroshe, yaba umukene, yaba umutunzi, icirore ushake ube kuva mu gatondo utigeze wiraba, utazi yuko hariho ikirabaga mu maso, icirore uciravyemwo gica kikwereka ishusho yawe, gica kikwereka wewe uko usa. Birashoboka yuko ushobora kuba utaba wiravye ngo umenye uko usa, mugabo icirore wiravyemwo uca ubona ati gabo nakabaye nsa gutya, nakabaye mfise umwera gutya, kandi ga beka nakabaye nonze gutya. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nuko rero umwanditsi yavuze ngo amazaburi wewe ngo ayihweje asanga ari nkaho umuntu yoba afashe icirore. Amazaburi yagereranya n'icirore kubera ko umuntu wese iyo yiravye mu mazaburi aca yibona uko asa. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nano mazaburi rero tusomyemwo ino ndirimbo cyangwa se ano majambo nuko twamaze kuvuga yuko ari indirimbo zagiye ziririmbwa n'Abisirayeli muri kahise k'ihanga rya Isirayeli. Imana yacu nihimbazwe. Abashakashatsi rero mu bya Bibiliya cyangwa se abo twokwita ngo imbonera kure mu bya Bibiliya bagize umwihwezo w'amazaburi basanga ngo aya mazaburi hariho ukuntu ushobora kuyacamwo imigwi mikuru itatu ufatiye ku gihe aya mazaburi yanditswe, ufatiye ku gihe aya mazaburi yaririmbwemo, canke ufatiye ku gihe cyangwa se ku bihe bikuru biranga kahise k'ihanga rya Isirayeli. Aho naho baca bavuga ngo ufatiye ku gihe cyangwa se ku bihe bikuru byaranze ihanga rya Isirayeli, ngo amazaburi hacabaho umugwi w'amazaburi yanditswe cyangwa se yaririmbwe imbere y'uko ihanga rya Isirayeli ritwagwa ari nyagano rikajanwa i Babuloni. Hari igihe Abisirayeli batwawe ari nyagano bakatwagwa mu gihugu cy'i Babuloni, cyari igihugu c'abanyamahanga. Hanyuma rero ngo baravye baca basanga ari amazaburi yanditswe muri kino gihe imbere y'uko ihanga rya Isirayeli rijanwa ko ari nyagano. No kuvuga rero iyi migwi itatu tuko turavuga umuntu ashobora kugaburamwo amazaburi, umuntu ayigabura yisunze cyangwa se point de repère, aho umuntu yofatira intuze urufatiro, igihe c'urufatiro bafatiye ku kinyago Abisirayeli bigeze gutwagwamwo i Babuloni. Hanyuma bakaca bavuga bati umugwi ugira kabiri nawo ucuba umugwi w'amazaburi yaririmbwe muri kino gihe bamaze ari inyambukira cyangwa se batwawe inyagano mu gihugu cy'i Babuloni. Naco ico kinyago cyamaze imyaka yababa 70, imyaka hafi 70 ari inyagano mu gihugu kitari iwabo i Babuloni. Imana yacu nihimbazwe. Bagaca bavuga kandi ngo bafatiye kuri kino gihe nyene c'ikinyago ihanga rya Isirayeli ryigeze kunyagwa, umugwi wa gatatu w'amazaburi, ni ukuvuga aya mazaburi yose 150, baca basanga umugwi wa gatatu nawo ugizwe n'amazaburi yaririmbwe inyuma
inyuma yaho bari bamaze kuvira mu kinyago. Imana yacu nihimbazwe bene data. Iyo ni imigwi mikuru mikuru amazaburi umuntu yoshobora kugira kuyatahuramo cyangwa se yoshobora kuyashiramo kugira ngo yumve neza na neza igihe iyo zaburi ishobora kuba yararirimbwe. Abo nyene bagaca bahindukira kandi bakavuga bati tutisunze igihe izaburi yandikiwemwo, ahubwo tukisunga rero intimatima y'amajambo agize izaburi, tukisunga akanovera iyo zaburi ifise, tukisunga amajambo agize iyo zaburi. Baca basanga rero ngo naho nyene ngo amazaburi bashobora kuyagabura mu migwi mikuru mikuru itatu, aho nguca usanga hariho umugwi w'amazaburi yitwa ngo n'amazaburi yo guhimbaza no gutazira Imana. Imana yacu nihimbazwe. Ayo mazaburi rero n'amazaburi abagwiriyemwo amajambo yo guhimbaza, amajambo yo gutazira, amajambo yo kuvuga iby'inkomezi Imana yakoze. N'amazaburi Abisirayeli baririmba bariko baravugamwo ugukomera kw'Imana yabo, umuremyi w'ijuru n'isi. Hanyuma kandi ngo hisunzwe amajambo agize izaburi, aba bantu basesangura Bibiliya cyane bavuga yuko hari uwundi mugwi w'amazaburi wocuba umugwi w'amazaburi yigisha ubwenge, le psaume de sagesse, amazaburi yigisha ubwenge. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero umugwi wa gatatu muri ano mazaburi bisunzwe akarangamutima k'amajambo agize izaburi, baca basanga umugwi wa gatatu ari amazaburi agizwe n'amajambo novuga ngo y'agaturantimba, amazaburi y'agaturantimba, psaume de lamentation. Imana yacu nihimbazwe. Twisunze rero aya mazaburi ukuntu agabugwa hisunzwe akarangamutima k'amajambo, hisunzwe intimatima y'amajambo, hisunzwe amajambo yakoreshejwe muri zaburi. Iyi zaburi twasomye twaje tuvuga yuko rero iri mu mazaburi arimwo amajambo cyangwa se umugwi w'amazaburi yo guhimbaza no gutazira Imana. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi iyi zaburi twasomye irafise akantu ngo nakabijya cyangwa se akantu yisangije, akarangamutima kandi yisangije, akantu go speciale n'akantu kuko iyi zaburi iri mu mugwi w'amazaburi yiswe ngo ni indirimbo zo mwiduga. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. None rero umuntu yabaca yibaza ngo mbega izi ndirimbo zo mwiduga zozo nibiki? Mbega hariho indirimbo zo mwiduga, hariho indirimbo zo mu mamanuka, abandi bavuga ngo nukugogoma, hoba hari indirimbo zo mu magogoma, hari indirimbo zo mwiduga, hoba hariho n'indirimbo zo kwicara baririmba bicaye, mbega hoba hariho n'indirimbo zo mu makika. Imana yacu nihimbazwe. Ariko hanini igituma izi ndirimbo bazita ngo ni indirimbo zo mwiduga si kubera yuko hariho n'indirimbo zo mu mamanuka, ahubwo izi ndirimbo bise ngo ni indirimbo zo mwiduga, ni indirimbo zitangurana na zaburi 120 zigaharana na zaburi 130. Nizo ndirimbo bita ngo ni indirimbo zo mwiduga. Zaburi 120 gushaka zaburi 134 niho dusanga izo ndirimbo zo mwiduga. Imana yacu nihimbazwe. Izi ndirimbo rero zo mwiduga zari indirimbo Abisirayeli ngo bakunda kuririmba bari mu rugendo baduze baja i Yerusalemu, bagiye guhimbaza Imana mu minsi mikuru, iminsi mikuru ya Pasika, iminsi mikuru y'inzamba, iminsi mikuru y'imitsima itambiwe, iminsi mikuru novuga ngo y'insago. Hariho iminsi mikuru Abisirayeli bahimbaza, bikaba ngombwa yuko baduga bakava mu mihana yabo bakaduga bakagenda i Yerusalemu ahari ingoro y'Imana bagiye guhimbaza Imana. Izo ndirimbo rero ngo bakunda kuririmba muri urwo rugendo bariko baraduga bagiye mu minsi mikuru bagiye guhimbaza Imana. Nizo ndirimbo rero ngaha ari mu mazaburi bita ngo ni indirimbo zo mwiduga. Imana yacu nihimbazwe. Umengo nciye ndababona rero bano Bisirayeli bariko baraduga mu mayira agiye Yerusalemu, bariko baraduga bagiye Yerusalemu ahari ingoro y'Imana bagiye mu minsi mikuru. Hanyuma rero bagaca bafata urugendo
urugendo rurerure bava mu mihana baduga bagiye Yerusalemu, umwe wese akava mu buseruko bwa Yerusalemu, abandi bakava mu burengerazuba bwa Yerusalemu, abandi bakava mu bumanuko bwa Yerusalemu, abandi bakava mu buraruko bwa Yerusalemu, hanyuma bakaduga. Bariko baraduga rero, uko bagenda bahura, uko bagenda baduga bari mu mayira aduga Yerusalemu, ngo wari umugenzo w'uko izi ndirimbo zitwa indirimbo zo mwiduga bagenda baraziririmba. Rero umengo nca ndababona rero ingene bafashe iyo defile bakaduga bagenda bararirimba, bagenda barahimbaza Imana. Hanyuma muri kuno kuririmba kwabo rero twabonye havuga ngo Abisirayeli bose nibavuge bati, iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, ca gihe abansi baduhagurukira, abansi bacu baba baratuyongobeje, baba baratumize mirunzwa. Havuga ngo iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, hamwe abantu baduhagurukira baba baratuyongobeje tukibona Imana yacu nihimbazwe. Bagenda rero bararirimba baduze Yerusalemu mu minsi mikuru, bagenda baravuga ngo ni Abisirayeli bose abariko bavuga, baririmbe bashire mu gahogo, bavuge bati iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, ca gihe abansi baduhagurukira, ca gihe twari tugize ibibazo, ca gihe twari duhanzwe n'amahanga, ca gihe twari dufise ingorane, ca gihe twari mu kajembegeti. Abariko Abisirayeli bose bavuga, ata n'umwe avuyemwo, uwushoboye kuvuga wese, uwushoboye kuririmba wese, uwushoboye guhimbaza Imana wese, uwushoboye kuduga Yerusalemu wese, abariko Abisirayeli bavuga ati yaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, ca gihe abaturwanya baduhagurukira, ca gihe abansi bacu baduhagurukira. Erega hariho igihe abansi baduhagurukiye, hariho igihe abantu baduhagurukiye, hariho igihe twari mwirinde, hariho igihe twari mu byago, hariho igihe twari mu ngorane, hariho igihe twari turemerejwe, hariho igihe twari turushe mu mitima, hariho igihe twabaye abaja muri Egiputa kwa Farawo, hariho igihe twabayeho twugarijwe imbere n'inyuma, iburyo n'ibubamfu, hariho igihe twabayeho tubona ko tutagira icepfo canke ca ruguru, hariho igihe twabayeho tubona umengo turi mw'ishamba rya Nyaganande, hariho igihe twebwe Abisirayeli twabayeho tubona turi ahantu kure mu gahinga, aho umwana arira nyina ntiyumve. Ico gihe carabayeho. None rero ko kino gihe carenganye, tukaba turi mu kindi gihe, igihe c'amashimwe, igihe co kuduga mu ngoro y'Imana, igihe co guhimbaza Imana, igihe co gutazira Imana. Abisirayeli bose baba ariko bavuga bati iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu. Kiriya gihe bene data, yemwe mw'Abisirayeli mwe, muze tuvuge yuko iyaba atari we yari mu ruhande rwacu. Nitwiremeshe, ntiduhave twishira ahantu kubona kumengo twari kubishobora, oyaye, ariko tuvuge ngo iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu. Kiriya gihe nitwihumurize, ca gihe abasi bari batuhagurukiye baba baratuyongobeje tukibona. Kandi iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, yemwe mw'Abisirayeli mwe muba ariko muvuga iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, amazi aba yaraturengeye rwose. Kandi Uhoraho iyaba atari we yari mu ruhande rwacu, isuri riba ryararenze ku bugingo bwacu. Mw'Abisirayeli mwe muba ariko muvuga iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, mbere amazi asuriranya
aba yararenze ku bugingo bwacu. Imana yacu nihimbazwe bene data. Aba Bisirayeli rero baduga bagiye Yerusalemu mu minsi mikuru, bagenda bararirimba banezerewe, bagenda barashogomanga bashajije, bambaye neza nk'umuntu agiye mu minsi mikuru, bagenda baratazira Imana, bagenda baravuga ngo yaba Uhoraho atari mu ruhande rwacu, cagihe twari duhanzwe, cagihe twari duhagurukiwe, cagihe twari twarabaja muri Egiputa, cagihe twatwagwa inyagano i Babuloni. Iyaba Uhoraho atabaye mu ruhande rwacu ngo abe ari we atugwanira, iyaba Uhoraho atari we yatuneshereje, iyaba Uhoraho atahaserutse ngo atubere umutabazi wo kwizigirwa, iyaba Uhoraho ataduserutseko, iyaba Uhoraho atahabaye, abansi bacu baba baratuyongobeje tukibona. Imana yacu nihimbazwe bene data. Aba Bisirayeli rero bene data banyaguhezagirwa n'Uhoraho Mukama Imana y'Abarundi, bashishikara kuririmba, bararirimba. Bakiriko bararirimba rero baca bashika ku gitero kivuga ngo Uhoraho ashemagizwe, we atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Uhoraho Imana yacu ishemagizwe, iragahora ku ngoma, iragahezagirwa n'ahari yisanzwe ihezagira, iragahimbazwa. Ingoma yayo ntizohangura, ingoma yayo ntikubitwa kudeta, ingoma yayo ntizorangira. Iyi Mana yacu iragahezagirwa, iyi Mana yacu iragashemagizwa, kuko itadutanze ngo tube inyama z'abansi bacu. Imana yacu nihimbazwe. Maze baravuga ngo Uhoraho ashemagizwe, we watadutanze. Erega iyo adutanga nako tuba twarabaye inyama z'amenyo y'abansi bacu. Ariko Uhoraho ashemagizwe, we watadutanze ngo tube inyama z'abansi bacu. Imana yacu nihimbazwe. Mu kurangiza rero indirimbo yabo bano Bisirayeli twabonye ngo bavuze ngo ugutabagwa kwacu kuva kuhoraho, kubonerwa mu izina ry'Uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma babona kurangiza indirimbo yabo bavuga ngo ugutabagwa kwacu, turabye ibyo twaciyemo, turabye ibyo twahuye nabyo, turabye isuri yasuriranye impande zose, turabye ingene abansi bacu bari benshi, turabye ingwara zaduhagurukiye, turabye ingene twatwawe turi nyagano, turabye ingene twari turushe mu mutima, turabye ingene twari dutangatanzwe imbere n'inyuma, turabye ingene tutagira icapfo canke ca ruguru. Twebwe Abisirayeli uyu munsi turemeza neza ko gutabagwa kwacu bandugu kubonerwa mu izina ry'Uhoraho, atahandi gutabagwa kwacu kubonerwa. Imana yacu nihimbazwe bene data. Bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nta n'amajambo rero turiko turasangira. Navuze ngo tuvuga ku ijambo rivuga ngo Uhoraho yarahabaye. Bano Bisirayeli inyuma y'ibihe baciyemwo, inyuma y'umubabaro babayemwo, inyuma y'amarushwa bagize, inyuma y'ingorane bahuye nazo, inyuma y'intambara zose bagwanye, inyuma y'ibyo byose, ni ukuvuga ngo hagera igihe bafata umwanya wo kwibuka iby'Imana yabarenganije, wo kwibuka iby'Imana yabatabayemo, wo kwibuka ibikomeye Imana yabakoreye, baca bashira mu gahogo, bararirimba ati yemwe Abisirayeli, uku kuba ariko muvuga mwese atanumwe avuyemwo, musemerere murangurura ijwi mu mabarabara duga Yerusalemu, mu nzira ziduga Yerusalemu, mu minyuro y'amayira aca mu mihana no mu misozi no mu mayetaba no mu biyaya aduga Yerusalemu, muvuge y'amajambo ngo
iyaba uhoraho atari we yabaye mu ruhande rwacu, abansi bacu ca gihe baduhagurukira, ca gihe uburake bwabo bwarurumbira kuri twebwe, ca gihe ubushangashijwe bwabo bwarurumbira kuri twebwe, iyaba uhoraho atari we yabaye mu ruhande rwacu. Muvuge kuko iki nico gihe cyo kubivuga, iki ni gihe cyo gushima, iki ni gihe cyo gutazira Imana, kuko hariho iby'imbaraga yakoze, kuko hariho iby'inkomezi yakoze. Kubw'iby'inkomezi Imana yadukoreye, yemwe mw'Abisirayeli mwe, muvuge mwese muti iyaba uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu kiriya gihe, abansi bacu bababara tuyongoreje tukibona. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Nano majambo numva yagutse mu mutima wanje, numva ngomba kukwibutsa wewe ukurikiranye ino video, ngo ndakubwire ngo uhoraho iyo ataba ari we yabaye mu ruhande rwawe, ibyaguhiga, ibimaze iminsi biguhiga, ibyo umaze iminsi ucamwo, iyaba uhoraho atari we yabaye mu ruhande rwawe, yewe nshuti mukunzi wa kino kiganiro umutima w'ubugingo, ibyakurondera biba byarakuyongobeje, uba warakamanganye, uba warazimanganye, izina ryawe ntiriba ricibukwa. N'ubu ukiriho, n'ubu ukiri muzima, kuba ukiriho, kuba ukiri muzima, kuba ukivuga, kuba uri kurankurikirana kuri buno butumwa bwiza, nuko uhoraho yahabaye. Iyo uhoraho atahaba, iyo uhoraho ataba mu ruhande rwawe, iyo atakugirira impuhwe, iyo atakugirira ikigongwe, iyo atakugirira imbabazi, ndakubwiza ukuri kw'ibyo umaze iminsi ucamwo biba byarakuyongobeje, biba byarakuzimanganije mw'isi y'abariho. Wewe n'ubu ukiriho mugabo, kubera ko Imana y'inyabuntu, kubera ko Imana yawe ari Imana igukunda, kubera ko Imana yawe ari Imana ikubabaye, niyo mpamvu yagize ngo reka mbe mu ruhande rwiwe, reka mbe mu ruhande rwiwe, reka ndamukingire, reka ndamuproteje, reka ndamutabare, reka ndamwongera iminsi yo kubaho, reka ndamuzigame, azomesha icubahiro, azomesha ishimwe. Ninamutabara hazogaragara bwabo bwa bundi, wa munsi uhoraho yarabaye mu ruhande rwanje. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nsomye nkaraba neza muri ano majambo twasomye muri ino ndirimbo ya 124 twasomye, narabye nsanga hari ibintu bine by'ibyago bikomeye Abisirayeli bavuze. Iyaba uhoraho atabaye mu ruhande rwabo, ibyo byago bine byari kubashikako. Ukurikiranye neza usanga bavuzemwo ngo iyaba uhoraho atari mu ruhande rwabo, abasi b'Abisirayeli ngo baba barabayongobeje, ni ukuvuga baba barabazimanganije. Abasi b'Abisirayeli baba baraje bakazimanganya ihanga ry'Abisirayeli ryose rikazimangana mu isi. Icyo ni icyago kimwe gikomeye muri bino bine nabonyemwo byari kuba ku Bisirayeli iyaba uhoraho atabaye mu ruhande rwabo. Ikindi kigira kabiri, bavuze ngo amazi canke ngo umwuzure uba warabarengeye rwose. Iyaba uhoraho atabaye mu ruhande rw'Abisirayeli, ngo umwuzure w'amazi wari kubarengera rwose Abisirayeli. Iyaba uhoraho atabaye mu ruhande rw'iri hanga rya Isirayeli, icambere cari kuba Abisirayeli ngo bari kuyongobezwa n'abansi babo. Ariko Imana irabiraba, Imana irabiraba iri mu ijuru, iravuga ngo uyu munsi ndabihinduye, naho porogaramu yari ihari
yari yuko abansi b'Abisirayeli bateguye kuyongobeza Abisirayeli. Abansi b'Abisirayeli naho bari bateguye kuyongobeza Abisirayeli ihanga ryanje, uyu munsi ndabihinduye, nemeye kuba mu ruhande rwabo. Uno munsi ngomba mbe mu ruhande rwabo kugira ngo iki kintu cari kubabako cyo kuyongobezwa n'abansi babo ntikibe kikibaye, ndagisibije. Hanyuma bugira kabiri, umwuzure uraza ngo ubarengere rwose. Naho nyene Uhoraho aravuga ngo oya, nuno munsi naho nyene misemwo kuba mu ruhande rwayo. Umwuzure ntiwabukibarengeye. Ica gatatu bavuze ngo iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwabo, bari gusoma nturi. Imana yashimwe dutabare. Bari gusoma nturi iyaba Uhoraho atabaye mu ruhande rwabo. Ica kane aricyo cya nyuma muri bino bine navuze, nashoboye gutoraguramo ngaha hayi, bavuze ngo iyaba Uhoraho atari we yabaye mu ruhande rwabo Abisirayeli, ngo bari kuba inyama z'amenyo y'abansi babo. Ariko kubera ko Uhoraho yabaye mu ruhande rwabo, byatumye badahinduka ngo babe inyama z'amenyo y'abansi babo. Ni ukuvuga abansi babo bari batumbere, novuga ngo tubagereye n'ibikoko by'inkazi by'idubu canke ingwe, byari kubatabagura bagahinduka inyama z'amenyo y'ibikoko biriko birabarondera. Ariko Uhoraho kubera ko yabaye mu ruhande rwabo ntibyakunze. Mu yandi majambo ni nkaho Uhoraho yavuze ngo uyu munsi amenyo y'abansi banyu ndayimye inyama. Imana yacu nihimbazwe. Uyu munsi jewe Uhoraho Imana y'Abisirayeli misemwo kwima inyama amenyo y'abansi b'Abisirayeli. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, kuvuga menshi siko kuyamara, ariko ico ntumbereye ni ikinyene. Numbereye kubwira umukunzi w'ikiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi kwibya amazi imisi acamwo atari kubera inkomezi ziwe akiriho. Intambara umazemo imisi twisunze imbaraga zari zifise. Iyaba Uhoraho atari we yabaye mu ruhande rwawe, izo ntambara ziba zaraguhitanye. Ibyago umazemo imisi, iyaba Uhoraho atari we yabaye mu ruhande rwawe, biba byaraguhitanye. Ariko kuba ukiriho, kuba ugihumeka, kuba ukibasha kuvuga, kuba ukigendagenda, ni uko Uhoraho yabaye mu ruhande rwawe. Ibibazo byari biguhagurukiye bigutangatanze imbere n'inyuma, cagihe uruhamo rwaguhagurukira, umukoresha wawe akakwanga urunuka, cagihe wagwana intambara ku kazi, abo mukorana bakakujyaruka, cagihe imiryango yakujyaruka, cagihe ho mwubakanye yakujyaruka, cagihe abana bawe bakujyaruka, cagihe wagwara ukaremba, cagihe wari umaze n'imisi wugarijwe. Iyaba Uhoraho atari we yabaye mu ruhande rwawe, iyaba Uhoraho atari we yabaye umuzigamyi wawe, iyaba Uhoraho atavuze ngo reka mbe mu ruhande rw'uyu mwana wanje ndamuzigame, iyo bitagenda gutyo biba byaraguhitanye. Ariko kubera yuko Imana yahisemo kuba mu ruhande rwawe, kubera yuko Imana yavuze ngo reka uyu mwana wanje ndamutabara, reka ndamuzigame, reka ndamwongere iminsi yo kubaho, niyo mpamvu ibyo byose bigukikuje naho byoba bitarahera. Niyo mpamvu ubona ukiriho, ukibigendagendamwo, ukiri muzima. Nukuvuga ataco biragukora, ataco birakugira, bitaraguhitana. Nayo ubundi intumbero y'ibikugwanya, intumbero y'abaku
y'abakuroze, intumbero y'abamaze iminsi bakinda ku nzu yawe, intumbero y'ibibazo biguhanze, intumbero y'abakugwanya, intumbero y'ibikwankiriza kugira ngo ntihagire icyo ushikako, intumbero yabyo ni ukugira ngo biguhitane, ni ukugira ngo bimere nk'umwuzure, hanyuma uwo mwuzure ukurengere, ni ukugira ngo bize ahubwo bituma usoma nturi, ni ukugira ngo bikunde ube amenyo, ube inyama z'amenyo yabyo. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo, kubera ko Uhoraho akiri mu ruhande rwawe, niyo mpamvu ugihumeka, niyo mpamvu ugihekenya kumbati bigakunda, niyo mpamvu bigikunda kwa gafanu karose ukanwa, niyo mpamvu bigikunda kuririmba, niyo mpamvu utaritwa umuhisi, niyo mpamvu ugihumeka umwuka w'abakiriho, kubera yuko Uhoraho yashishikaye kuba mu ruhande rwawe. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero narifise mu mutima nagomba gusangira n'umukunzi wa kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, ndamubwira ngo yewe mwene data, Uhoraho niwe yabaye mu ruhande rwawe. Iyo ataba mu ruhande rwawe, ibyari byaguhagurukiye, intambara umazemwo iminsi, amarushwa umazemwo iminsi, ibyo umaze iminsi uhura nabyo, ibyo wahuye nabyo muri uno mwaka waraye urangiye w'ibihumbi 2021, intambara umaze iminsi ugwana mu babanyi, intambara umaze iminsi ugwana ku kazi, intambara umaze iminsi ugwana ku ishuri yewe wa munyeshure we, zari zifise intumbero yo kukuyongobeza, zari zifise intumbero yo kukuzimanganya ku isi y'abakiriho. Ariko kubera yuko Uhoraho akiri mu ruhande rwawe, aracafasha umutima wawe, aracawushingiye akarembi, kandi umuririmbyi yavuze ngo Satani ntashobora gushingura akarimbi Yesu yashinze. Niyo mpamvu ugihumeka, niyo mpamvu kiro, ni kubera yuko Uhoraho akiri mu ruhande rwawe. Imana yacu nishimwe. None rero Uhoraho ari mu ruhande rwawe ntacu uzoba, kandi Uhoraho ari mu ruhande rwawe, yewe mwene data mukunzi wa kino kiganiro ugikurikiranye uno munsi ucumbise, Uhoraho ari mu ruhande rwawe. Mbega ico kubuza kuririmba, ico kubuza gutanga ishimwe, ico kubuza kumutazira, ico kubuza kumuririmbira ishimwe n'igiki? Rero haguruka nawe mera nk'abana b'Isirayeli mu kwibuka iby'Imana yabakoreye, mu kwibuka ibihambaye Imana yabakoreye, bagiye guhimbaza Imana Yerusalemu mu minsi mikuru, bagenda bararirimba bavuga ngo iyaba Uhoraho atari we yabaye mu ruhande rwacu, kiriya gihe kaba karabaye. Mugabo kubera ko yabaye mu ruhande rwacu, nico gituma tukiriho, nico gituma tugihumeka, nico gituma tugishima. None reka dutazire tuvuge ngo Uhoraho Imana yacu, twebwe ab'Isirayeli, nashemagizwe kuko wewe atemeye ko tuba inyama z'amenyo y'abasi bacu. Nawe haguruka ushima Imana, kubera ibyo byose bimaze iminsi bikugwanya kuba bitaraguhitana, ni kubera yuko Imana yabaye mu ruhande rwawe. Imana yarabaye mu ruhande rwawe, abakuroze ntibaguhitana. Imana yarabaye mu ruhande rwawe, wagize isanganya ntiwapfa. Imana yabaye mu ruhande rwawe, ugora mbere na covid abandi barapfa, mugabo we ntaco wabaye. Imana yabaye mu ruhande rwawe, urashomera, ubaha atakazi ufise, ubaha utagira icepfo ca ruguru, ariko ukabona urya, ukabona uramuka, ukabona uryama, ukabona uvyuka, ukiberaho atawuzi ikintu kigutunze. Kubera iki? Kubera ko Imana ikiri mu ruhande rwawe. Umunsi Imana yova mu ruhande rwawe ikimuka, byoba ibidasanzwe kuri wewe. Ibyago nk'ibi byari byiteguye kuba ku Bisirayeli, nawe byohava bikubako. Ariko kubera yuko Imana ikiri mu ruhande rwawe, kubera yuko Imana itaragukura kwa maboko, niyo mpamvu uriho, niyo mpamvu ugiye gushishikara kubaho, kubera Imana yawe ni Imana ikomeye. Ibiriko biraguca intege, ibiriko biraguca inkokora, ibiriko biraguca ivutu, ibiriko birakwihebuza, ibiriko birakumaramo inkomezi, ntaco bigiye kukugira mu izina rya Yesu, kubera yuko
Imana iri mu ruhande rwawe. Ushishikare uyizere, iyakoze biriya yakoze muri kahise kawe izongera kukugirira neza. Iracari Imana yawe, iracari mu ruhande rwawe. Ntihagire igihe ubona kumengo yaraguhevye, eka iracari mu ruhande rwawe. Niyo mpamvu uriho, niyo mpamvu uhumeka, ko Imana ikiri mu ruhande rwawe. Rero shishikara uyizere, shishikara uyikorere, shishikara wiririmbire amazaburi, indirimbo z'ishimwe, hanyuma urindire imperuka ya byose. Ibyo bizokusiga nawe ushishikare gutanga ishimwe imbere y'Imana. Nano majambo rero twumvise, mwese abayumvise, Imana nyir'amahoro ishishikare kubana namwe, kandi turabaye ikaze no muri bino biganiro bindi bisanzwe bitambutse kuri mbona cyakuri ko Ntamvuridahita TV. Imana nyir'amahoro ashishikare kubana namwe mwese, naho ubutaha mu kiganiro musima w'ubugingo cy'ubutaha. Imana nyir'amahoro ibahezagire.